waduhaye kuroranirwa n'uduhingoga zo gukora shimagizwa. Hari igihe bikugora mu buzima ukumva umenga amashimwe ari kure, no muri ico gihe uba ukeneye gusenga. Senga imbere yo gusenga, usenga uri kurasenga, usenge n'inyuma yo gusenga. Nuba uri kurakubura, ukubura ufise intego ko uje guhonyora wakubuye avuga ati awa ahantu wakubuye neza. Basi nimwiga kuba mufise utuntu dukabura amarangamutima y'abantu. Nuba uri kurarima urime ku buryo uvuga uti Mana uko ndiko ndazura urugwiri kugira ngo imbuto ndizogira intambamye mu gihe izomera, sibyo? Ndasabye nawe ukuri ikintu cyose cyo mbere intambamye mu mutima wanje ugikure. Nuba uri kuracumba ubugari ubundi nifu yahinguwe ivuwe mu myumbati ukayivanga n'amazi kugira ngo abantu bagirane bafungura kuya gaseseke umushishi tubomboke n'ubuzima mbere bugaragare ko bufite imibereho myiza. Vuga uti wite kuko ndiko ndabikora, nukangwa n'ukuri kuracumbira abandi nabo bicara bibere kuri TV. Niteka watewe nawe mukazika ukumeze kose ukungana kose ukureha kose shima ibyo gutu witeka uko ndiko mbikora abari konkorera ikintu gishasha mu buzima bwanje. Dufise Imana ikura kucaba, dufise Imana iteturura, dufise Imana itwitaho. Reka mbabwire ikintu kimwe, iyo anadasiga Elokana yicaranye n'umutambyi umuhereza nkuka Eli bariko barajya bongera abantu, iyo anadasiga mukeba wiwe Penina ariko arajya yongera aravuga ati ni je mugore, ntiyayikoronka indirimbo avuga ngo munda y'ingombe Imana ibona yiki yarindwi.